Yo, bro. Beni naona. Ya, focus. Yo. Nice. Ega nukuraba agenda cyane ndikubona baby. Hapa kuna taya sema je, iko sasa ni mashetani tu kweli juu hapa si wewe. Tizama sasa makongo ega ivyo muri Kongo bikorana n'abarundi. Basi je, iyo fasi mko fasi nisema gani? Au pajuna. Sio time fasi kwa tuko hapa sio kwa maji kwa pita fereji mashamba si akuelewesha. Ibindi kwashiza mpira. Sasa unaona mtu anatoka mu mpira ajamaliza akampiga boss nawe ni baby urumva ngo ari kumwe ni baby ngo ntazi ibintu biturimo yuko byakomeye. Boss rega byakomeye ntibibaze ngo ntibiri serie. Yo Beni nyaruka. Nuja. Yo bro. Beni naona. Ya, focus. Yo. Nice. Yo. So ndana nice wewe. Bro ndakubwira banze yake kwa. Bro egezan. Sawa, basi Spanish. Ndio kanta kule. Bro gifisi ibiro rero. Kwa vitu kwa vijana. Hapa ndama msikisha hapa. Sasa tunyangana. Beni unaona kama ni problem. Nice. Okay. Ni problem. Nice. Bilikuwa. Bro twajenga tuje kuraba wa muhungu kama ni mundebe. Leo ndio mlienda sasa. Sasa. Nice. Na simu niliacha. Tungeita hebu sasa tumwambie. Wazee. Bilikuwa. Twajenga turiko turatembera tubona hari ngaha mu mazi. Yeye mkutana tu yeye kuna mwingine. Amkutana mtu mwingine. Sambo nje ulienda naye bilikuwa. Je nagize ubwoba numvise. Beni. Kwanza ngasi mbona yuko nonka nico mvuga. Nini kwanza? Twaje kumuraba. Nice alipotea. Nice asiona napata shida gani kumulikuwa naye. Vitu gani? Twaje kuraba umuntu wa muntu ngo amuhumuti. Hakuna mtu mwenye uliona. Kweli nao twabonye kweli. Sasa mlijua kama yuko. Twaba turatembera nyine tumubona umuntu aryamye ngaha. Turaza kumufasha ngaha. Twabonye aryamye ngaha tutazi ikintu cyabaye tuca turaza kumufasha. Beni. Biga bana mutu twazi kwanza tumujane kwa muganga turabe. Bro none mwe mwa muri abo ngaha hafi cyane. Twe twa turi ngabo hafi mugabo twariko turatembera tuca tubona umuntu aryamye ngaha tuca turavuga reka tumufashe. Tuca turavuga reka tumufashe. Niho namwebwe nyine hariya mwaciye muza tuca turamufasha. sasa hapa kuna kwa nini? Kuna kwa mapepo ama kuna kwa vitu gani? Natwe ntitubizi kubera n'ubwa mbere tuba tubibonye ibintu bimeze nk'uko kweli. Ni mfereji yule kilikina mleta kama ni maji kama vitu gani? Unaona hata mfula nayo aionyesha hapa. Sasa hapa watu wanaanza kufa hapa, watu wanaanza kwa hivi. Hapo changombwa turabe duhige mange tumujana kwa muganga kubera urabona bino bintu ni probleme. Rega Nice. Alikunywa maji vitu gani? Nice. Bro, none mwe musanzwe mumenyereye ngaha nyumba kumiyoba amaja hehe ibintu nk'ibyo. Nyumba kumi nyene yoba aba muri aka gace mugabo natwe turi bashasha ntituhazi. Muhaje vuba. Yego. None mwe kuva muhaza ntimwe bwumva ibintu nk'ibi byabaye. Oya, ibi n'ubwa mbere tubibonye. Twebwe yacu nyene n'ubwa mbere tubibonye. Je naje ngaha tuje gutora umuti w'umuntu agwaye. Bugi ikintu kiraza kidusimbirako je sina nahinduke n'inyuma nirutse bashe.
nirutse cyane inja ku biro dukorera ko ndabwira uno muhungu turazanana nuraba uwo dukorana ibintu bisanze byamubayeko none ni problem none ubona inza kubisigura gute nkuba abapolisi boza nibisobanura gute ibintu kweri aha ntivyokunda kuhaba kubera n'ubwa mbere bihabaye natwe tubibonye uko nyene tubibonye uko mubibonye Beni Nice. basore ndabasaba aga service basi mu nkorere mwe basi mugene mu ndabira umutware mu mumbwirira ibintu byabereye ngahaze turabe yuko dufasha basi adutabariza abantu tumujane kwa muganga uno muntu asanzwe afise n'ibiro vy'ishona natwe ntitwamushobora twe tuba tumucunze turabe yuko yonahembuka ariko mu bikeneye nyene twaca tugenda mu bidufashe mu vraiment mwoba mukoze mu bidufashemo ni munyaruke Beni hana ni probleme kweli nice kumbe Beni Sasa nice anakufa ama Beni nice rega mekufa yapfuye sasa kushapita muda mrefu mlikuwa naye hapa ni haja nyene nashitse nshandaza ningoga nta mwanya manake kama vile make hayakufa so shinjo tufesa mbio tumpeleke kwa mganga yo Beni telefone yawe wayizanye angalia hapo rega mekufa nice ndagoye kweli ari je nazananye nawe umuntu akambi nice tumve n'umutima kugitera mugana umva gati mumenga karacyarimo bakunzi ba INYISHU media je ndabona ibintu bigiye kunkomerera kweli naki namusumbije kwiruka hamuruntu ramufata sinanahindukiye inyuma ndabe nika simwangu ibo shangukia kuri sema sasa tuite mu telefone tuite sasa excellent tusikie subiri tumuite nice mu telefone urayo kwipasa Allô Kireye rega twagize probleme kweli probleme nyabaki wamagana mufise ibibazo nice kweli ibintu mubaye ko nagahomera buntu twari twagiye no guhiga ibiganiro ndamuherekeje kuraba wa muntu yamwemerera umuti nyabaki umuti umwe wo kuvura wa mumere cyahura n'abahungu cyangwa ibyahura n'ibibazo sinzi ikintu cyaje kiramufata umugirana amadayimoni kubera nyantu batwadirese ngo nyantu baduhaye adresse ngo dusange tuze gutora umuti mbonye asha nyantu hari ati amakenga kweli amakenga nyabaki uye n'ibibazo nyabaki amadayimoni yamwingiye cyangwa ikagenza cyangwa yamufashe sinzi ibyo byamubaye ko kubera namusize ariko arakoma induru ubona aho nsanze aryamye mu ruzi uruzi nyabaki nyaruzi sinzi mange bagwita mbona hano hantu ntanahamenyereye gusa hameze nk'ahantu mu bito nyene sare kandawe none agiye kuri biro mwasanze umuntu bamagara abantu basegeye kuri studio magara naraze kugufasha reka ntare tuko hapa naye tuko hapa na bubu bubu ni Beni Beni basi sasa wewe kwa mkongomani zaka ni mashetani yamufashe ukoresha ibyo byo muri Kongo namwe bwe wamwi ega nukura agenda cyane ndikubona baby hapa hakuna hata sema je iko sasa ni ya mashetani tu kweli juu hapa si wewe tizama sasa makongo ega ibyo byo muri Kongo bikorana n'abarundi basi je uyu fasi mko fasi nsema gani
Haupajui Sijui hata hii nafasi kwetu tuko hapa sio kwa maji kwa pita pita, fereji, mashamba shamba, sio akuelewesha. vingi kwa cheza mpira. Sasa unaona mtu anatoka mu mpira ajamaliza atampiga bosi nawe ni bebe urumva ngo ari kumwe ni bebe ngo ntazi ibintu turimo yuko byakomeye bosi rega byakomeye ntibibaze ngo ntibiri serie Iba muramutabagura basi reka ndabu ukuntu bimeze basi nca ndabu. raba mugira ni kugakweri rega bya ningorane birakaze ntibibaze ngo birasanzwe Nundi tenuza ahantu ntazi nakubagije aho hantu bitwa gute. Sheri unasema reka ndakurungikire ahantu turi kuri Google basuhawe uzuzananye n'abantu Iko na sheria kipadi. Kuna sheria kipadi. niyo mpamvu atari karara niyo mpamvu ibyo tuko ture nk'ahantu hameze nko mu bito indira gatosha. Okay sawa ndacha chanza na kibazo. Sasa hivi hapa tutajua nini tutamfanya yeye nice. Sawa. Nakuja mwambie na sisi nakuja. Sasa poa sasa wewe tufa tumpogote tumtiku. Jana una nice mwenyewe. hapa kweli turamuweza Hapa sasa Ndumiwe